abakozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi, menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi n'akazi. Abakozi n'akazi ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Leta y'u Burundi yarashizeho umugambi wo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara mu bakozi ba leta, icyo bise nouvelle politique salariale équitable. Mushikiranganje w'abakozi n'akazi Veniste Muyabaga atwibutsa imvo nyamukuru yatumye uwo mugambi wiyumvirwa, akongera akatubwira n'igihe watanguriye kuja mu ngiro. Umugambi umaze igihe nk'uko imigambi yose itegurwa kwiyumvira, baratangwa kwiyumvira umugambi, leta yatangwa kwiyumvira umugambi bivuye ku ngorane zaguma zibonekeza mu bisata vya leta, aho imigwi abakozi n'abandi wasanga bafise ivyo basaba, bavuga ko abo ngaha badahembwa cyo kwe n'abahajya, ariko bose abakozi ba leta. Nico gituma leta yaciye yiyumvira gushiraho politique, gushiraho intumbero yotuma havanwaho ubusumbasumbane ku mishahara. Byatangwa kwiyumvirwa kera, ariko haciye imyaka itari munsi y'6 biyumviye umugambi, hanyuma hajaho gutegurwa ingene umugambi woja mu ngiro. Umugambi urategurwa neza, hajaho umugwi ujejwe gukora neza, niho itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 2023 wacu tangura kuja mu ngiro. Ni umugambi mu gifaransa wiswe nouvelle politique salariale équitable. Umugambi rero ugiye mu ngiro waribonekejemwo uburusho bwinshi, ariko harabaye n'utunenge twibonekeje. Nico gituma muri uwo mugambi mu gushirwa mu ngiro hagiye haraba ibice byinshi, abatatunganirijwe bagasaba kurenganurwa, hanyuma ibisata by'ubushikiranganji mu bisata byayo by'ubushikiranganji byose bibijejwe bugafasha bigakora uko bishoboye kugira bitunganirize abo batashoboye gutunganirwa n'ibitunganijwe muri iyo politike nshasha. Nico gituma mu nyuma habaye intumbero itanzwe na leta inyuma y'ishirwa mu ngiro yuko hojaho umugwi wobujejwe isuzuma, ico twita mu gifaransa evaluation de la mise en application de la politique salariale. Uwo mugwi rero nawo nyene warakoze, ubu rero hageze aho utanga icegeranyo vuba. Icegeranyo cavuye mu bikorwa by'uwo mugwi kizoshikira inama shikiranganje, kugira nayo inama shikiranganje igira ico bivuze ko musanzwe ico cegeranyo kimaze kwemezwa, tuzoshobora kuvuga yuko dufise igitabo gikwiye kivuga neza na neza ivy'iyo politike. Hazoba hasigaye kubandanya guheraheza ishirwa mu ngiro. Rero mu majambo makeya uwo mugambi uramaze igihe utanguye kwiyumvirwa, gushirwa mu ngiro byatanguye itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 2023. Ubu irabandanya, niyo suzuma ryarabaye, ariko kubera ubwinshi bw'abakozi, kubera abantu batashobora kwitahurira rimwe, hariho n'usanga ataratunganirizwa mugabo ibyiwe bipanze neza, hasigaye ko bimushikira. Ivyo rero ni ico dusaba akagira utarashikirwa n'umugambi agashikira abamurongoye bakamenyesha ubushikiranganji bukamutunganiriza. Umushikiranganje arizeza abandi bakozi bagengwa n'itegeko ryiharije ko uwo mugambi uri kurakorwa kuri bo kandi kugeze kure. Umugambi wari werekeye abakozi bahembegwa muri fonction publique, ariko umugambi wiyumviriye ku bice byose by'abakozi ba leta, mugabo tubashize mu bice bibiri.
igice ca mbere ni ico c'abakozi bahembegwa muri fonction publique bahembwa na fonction publique no kuvuga hari abakozi bagengwa n'itegeko riraba itegeko riraba abakozi ba leta statut général des fonctionnaires hakaba n'abakozi baregwa na code du travail abasu contrat abo bose mugabo bahembwa muri fonction publique uwo mugambi wa igice ca mbere c'umugambi niho cafashe ariko hari ikindi gice c'aba fonctionnaire bajya bakora mu mashira hamwe afise amategeko ayagenga les institutions à statut spéciaux nayo nyene uwo mugambi uri kurakogwa ku rugero rwayo rero nawo nyene ugeze kure mu misi iza bazobibona akarusho kazoba kavuye muri uwo mugambi ni kuvuga rero mu majambo makeya umugambi wateguwe mu bice bibiri igice ca mbere niki tuvuga turiko turagira isuzumwa icya kabiri ni ico bariko barategura hariko harategurwa ingene uzoja mu ngiro nkuko uwa mbere wagiye mu ngiro uwo mugambi abo umaze gushikako muri ico gice ca mbere turi mu isuzuma ryabo n'abakozi navuze bahembwa na fonction publique ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi abo nibo bamaze gukorerwa abo nibo bashobora kugira ico basavye kitarabashikira mugabo byarateguwe abo nibo turiko turasuzuma yuko ivyabo vyakozwe neza abandi nabo muri ayo mashira hamwe afite amategeko abagenga navyo nyene navuze ko biri ko birategurwa hariho umugwi washizeho urongowe na ukorerwa mu biro by'umushikiranganje wa mbere mugabo harimwo abaserukira ubushikiranganje bwose kugira bashobore gutunganya umugambi neza nawe nyene uzoza ufise akarusho nk'aka uyu wa mbere uri kuragirira ababiraba umugambi ufatiye ku bice bikuru bitatu canke bine icambere ni ico umukozi urukatasi rw'umutsindo uwo mukozi afise diplome aca awuhembegwa ku kintu bita part indiciaire ikindi ca kabiri ni ico uwo muntu akora par emploi bifatiye ku kazi akora ibikorwa akora ikindi ca gatatu ni aya allocation familiale hakaba na par performance ico kibonekeza mu bice bibiri iyo par performance iyo umukozi haciye umwaka araronka amanota ayo manota muri par performance hariho ayo amanare bamwongera ku mwaka ariko hari akandi gace gatekanijwe mu gihe leta yabonye umwimbo wagenze neza hazoba kwicarana hagati y'abashikiranganje babiri uwo akazi ka leta n'ukiga ca leta bamaze kubona ingene umwimbu ku gihugu wagenze bashobore kuraba bafatiye kuri ya manota umukozi yaronse barabe ko hoba karusho kotangwa mugabo gatangwa rimwe mu mwaka. Veniste Muyabaga aributsa ko babaye gushira mu migubuzi bwa leta ico bise classement des emplois akanatumenyesha ico bisunze. Ubuzi ko yabashe mu migwi baraba uburemere bw'akazi uravye uyu mugwi w'abantu bakora ibi bikorwa bisaba uburemere bisaba inguvizi ivyo rero nivyo umugwi wahinga bize barafata baramenya bati aha twobashira muri ibi yakazi twokitaka twogahaga ico novuga gukarifya kugira ibigize ako kazi bigize ico gikorwa donc niho haharwa uburemere. Kibazo cyo bataratunganirizwa umushikiranganje aramenyesha ko hojana ibisabwa ku biro by'ubuserukizi bw'ubushikiranganje mu ntara. Bamaze kuja mu ngiro hariho utagire mu ngiro ku bakozi bose rimwe ariko wategekanijwe rero uwabonye umukozi yabonye atashikiriwe n'icateza gushikirwa n'icateza kumushikira aca abicisha ku mukoresha wiwe akavuga ati nyabuna jewe nkora kazaka mpembegwa katariko ni reclamation kuri emploi type ivyo rero twarorohereje abakozi bari mu ntara mu makomine bakaca babicisha ku twari gisata nawe akaca abishira
abarongozi abaserukira fonction publique mu ntara, iyo fonction publique mu ntara nayo ikaca bitungikira abo ni igice ca mbere c'abasaba kurenganurwa kuri iyo emploi type. Hari ikindi gice ca kabiri c'abamaze kurenganurwa kuri emploi type, mugabo kubera kuva aho bikosorewe hari imindi minsi bakora kuri emploi type itari yabo ntoya, nayo nyine turasaba kuba birasabwa ko tubarenganura iyo minsi bakoreye kuri emploi type ntoya kandi bakora emploi type nini. Kubijanye n'abataronkejwe turusho anari mu mwaka uheze, umushikiranganje aramenyesha ko bazoburonkera rimwe n'ubwo uyu mwaka. Barabariye turamenyesha yuko bagira abakoresha babo bagira attestation de service bakaca bayiha abakurira, gutyo bikadushigashikira ubushikanganje, hanyuma hagatunganwa kubatunganiriza kuri ico gihe batahembegwa ico bariko barakora. Ivyo rero turiko turabikora no mwaka twari twimviye ku kwezi kwindwi two kugira uko akarorero nkuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu yabivumereye, aravuga yuko ari umwaka w'abanyamwete kandi atumenyesha yuko icese yaravumereye yuko ari umwaka utujana wugurura mu rugendo rutujana mu iterambere, rutujana mu gihugu cifashe 2040, mu gihugu giteye imbere 2060. Twari twacatse rero ko uyu mwaka tutanga akarorero ku buryo ukwezi kwindwi atamu fonctionnaire atamukozi wa leta ivyo bintu bibiri yoba akibifise kakangonongono. Aramenyesha kandi ko utunenge tumwe twibonekeje muri uwo mugambi tugiye gukosorwa. Kindi twari twagombye gushirako karorero kandi cyagenze neza ni kibazo cerekeye bimwe byo gutanga amanota. Gutanga amanota byahora biba ariko bikaba mu kajagari. Byahora biba ugasanga muri abo bakozi 105 navuze, ugasanga mu kwezi kwa mbere kwindwi habonetse 5,000, umunani 10, ukundi gutyo umwaka arinda uhera batanahera guhabwa ntuzeye anare, kandi bategezwa kuyaronka ukwezi kwindwi. Ure twaje dushiraho novuga itegeko, twarahimirije abategezwa kuzana ayo manota yuko bateza kuyazana itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu uko itegeko ribivuga, kugira bace baronka izo anare ukwezi kwindwi uko itegeko ribivuga. Ubu rero ibiharuro dufise ni vyiza cyane kuri ico kintu cerekeye anare, kija mu ntumbero mu bikorwa vyiza iyi politique salariale yazanye, ni kuvuga dushaka bikogwe ikintu cyose gikogwe ku isaha, gikogwe ku itariki, gikogwe uko canditse mu itegeko. Rero naho hari ntango tubigize umwaka wa mbere biraboneka neza ko bavyitabiriye, baraboneka ko akamo twateye bakumvise. Turafise ibice birenga 95% bizoronswa iyo anare uno ku kwezi. Ni kuvuga abo bakeya batakurikije ako kamo, natwe tuzokoresha igihano twavuze kugira ejo nejo bundi baza basubire. Ni kuvuga ni bice byaba 5% by'abatakozi batazoronka iyo anare uku kwezi. Biye ko uku kwezi nako nyene ababifite uburenganzira bose boronka kuko biratekanijwe, ariko twaragize intambamyi mu bushikanganje bw'indero, ariko ubundi bushikanganje bwose bwarashoboye kuzana abakeneye iyo rappel, ni kuvuga gutunganirizwa kuri ico cerekeye emploi type, ariko mu bushikanganje bw'indero turi ku biharuro biri munsi ya 40% kubateza kuza. Rero nubamenyesha ko twagize inama n'ubushikanganje bwa muvyo bujejwe harimo indero kugira bikosorwe babikubita gashi abateza kubikora kugira wasigaye mu kwezi k'umunani n'abazoshikirwe. Turipfuza ko abakozi bose botangura umwaka atadeni atakintu ariko bishuza leta ku bintu bafite uburenganzira kandi leta yatekanije. Twifuza ko twabikora kugira tuduze umwimbu, ujya mukozi ava ku ishuri, ava ku bitaro, ava aha korera iby'uburimyi cyangwa iki, akaza
kurondera gutunganirizwa abahevye akazi bataye akazi uwo munsi kandi uwo munsi leta izobumuhembera nico gituma dusaba gucamo inguvu kugira ntasubire kuva ku kazi ngo ariko agiye gusaba kandi ibintu bifise abo bikoze kandi biteza gukogwa leta ibihovye kabiri ibiriko ihemba umuntu atakoze ibyo yateza gukora kandi biriko ihemba umuntu yagiye atakoze kubera agiye gusaba kurenganurwa kandi byateza kuba byarakozwe rero nico tugomba gukura muri administration bamenye neza yuko umuntu icyo afite uburenganzira ateza kukironka atiriwe arava ku kazi gutyo umwimbu gwire gutyo abakozi baje ku kivi uwo utwara igisata amenye gutunganiza batwara batiriwe baratama batiriwe batakazi basavye igisata kibijejwe kiratugirira urutonde rw'abantu batashoboye kuronka iyo anari bivuye ingene bari bakoze amadosiye y'amakotation wasanga hari habibagiye matricule ugasanga hari banditse matricule zitarizo ugasanga intuze dosiye fiche barungitse irimwo ibibuze ivyo rero twabitorokanije ubushikanganje kushikanganje hanyuma turandikira ubushikanganje turaburungikira nayo maliste kugira buce busubira bukosore nshaka ko umwaka nyene muri uku kwezi hariho abatari bake bazokosorerwa baronka yanare zibiri yanare umwaka waheze batari baronse ni yuno mwaka ko twaje tubikosora ibindi navyo novuga mu Faransa la barre et d'aloca ya ministère kuko twarabikosoye neza turabarungika tuti nyabuna ibi mwarungitse bidakwiye ariko ico kuvuga kiryoshe nuko ubu muri amafishe y'ubu ni make yagize izo ngorane no kuvuga nyinshi mu zatanzwe twasanze zikoze neza kubera twari twagereye guhimiriza rero tuko dushaka dukoremo ako kajagari ivyo vyabaye mu mwaka wahera twabisabira imbabazi ariko hanini yavyavuye babirungitse bidakwiye imbabazi tusaba ni yuko umukozi ntiyategezwa kuba izo ngaruka ntizateza kumugarukako kandi ababikora barize ababikora bazi kwandika bateza kwandika byo bishitse iwacu bikaba bidakemwa tukaba tubikora ure twabisubije inyuma mu bushikanganje butandukanye nibo bacu babitungikira kugira duce tutunganiza abandi mwishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi haribonekeje utunenge tumwe aho leta yaciye itanga intumbero yo gushiraho mu gujejwe gusuzuma ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi tumye habiryo suzumwa nuko hari habaye ukwidoga canke ugasanga hari abakema ibi canke biriya vyakozwe umugabo wahinga bacujaho twashizeho n'umuhinga mu consultant kugira akorane n'uwo mugabo wahinga rero bikuru bashoboye gutoramwo ni nk'ico usanga bari bibagiye ugasanga nka emploi type mu bushikanganje bucanke buri tari yashizweho kandi hari abakozi biraba dufate hari ama emploi type mashasha yabayeho mu bushikanganje mu byo bujerwe harimo inyubako mu bushikanganje bujerwe harimo ikiya ca leta mu bushikanganje mu byo bujerwe harimo indero mu bushikanganje byo bujerwe harimo akazi ka leta nyene n'ahandi ni ukuvuga hari ama emploi type yabaye mashasha byabaye ngombwa ko ashigwaho uravye ibisata biba bikorera muri ubwo bushikanganje ikindi naco hariho n'abari basanzwe bariko barakora mugabo ugasanga babitunganije nabi nico gituma twaciye bikosorwa n'amashikanganje yavyemeza uzosanga dufate hariho nk'igice c'abakozi bari bibagiwe canke bari biyumviye ko buhoro ni nk'abaplanto abashoferi abazamu abo no kuvuga twasanze hariho abo dusabira ko ubwo nyene baca bava kuba basu kontra bakaja kuba basu stati uravye inkatasi bafise zaho baciye ku ishuri hakaba abatazoshikirwa n'iyo ngingo bazoca nabo nyene agashahara kaduzwa kuko uravye kaduza uravye ubuzima babamwo uravye n'igikorwa bakora byaboneka neza ko amahera atari umushahara utaza kwishura kuri ico kibazo baba bafise barasana bibagiwe turavye ku abandi baragize akarusho ariko bo bari hasi cyane hariho novuga abayobozi b'indero mu mashuri yisumbuye
cyane cyane ajya afise adafise uburaro nabo nyene hari habaye ikibazo abo kiko kiratunganywa kugira nabo nyene ntibasubire kuja mu ngorane mu gisata indero ni benshi sinobadondagura ndabisubiremwo bazobibona kuko bari bagize ico basaba bose twaragize ico tubigako kandi byinshi byarishuwe neza aho karakaro ntanze ariko byinshi byarakorewe ko bazobibona rero muri make iyo ntuze iyo suzumwa byakoze ku bintu byinshi kugira tuzoronke igitabu kiraba ikivuga iby'imishahara itunganije neza atayandi makemwa yojamwo kugira hace hasigara kuyashira mu ngiro kugira dushikire umwe wese umukozi wese ahari atunganirwe. Abakozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi, menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi n'akazi.